ndahangayika nyene ukuntu nomujana mu bitaro niho naciye ndakwandikira wewe kugira ufashe abantu b'iwabo n'uwo mukobwa wa Girente babone iyi interview kuko nabarondeye ndababura basi barabe ko bomana urupapuro rw'amavuko kubera urabona uyu mwana ukuntu ndiko ndamuvuza ku munsi ndatanga amahera kubera ata rupapuro rw'amavuko afise naragerageje ko noronka urupapuro rw'amavuko biranka rero niyo mpamvu ushaka ko yampigira ab'iwabo bagirane nkaraba ukuntu bompa basi urupapuro rw'amavuko ndamuvuza gusa icyo nagusabye ushireko iki kiganiro kugira ab'iwabo babibone nimba bumva ko baba bafise umutima w'ikigongo bampa urupapuro rw'amavuko rw'umwana ndabe ko bongabaniriza bakamuvuza kuri leta umwanya ubu n'amahera nari mfise yamperanye simbona ico ndi muvuze ko usaje cyo niyo mpamvu nagumye ndakwandikira nawe waragize amakosa narakwandikiye ndakurondera uzi ko telefone ariyo ntira abantu nyene ngaha tugwariye hamwe kugenda bako woza basi ugakora ico kiganiro kuko ubu no kurya birangora cyane kandi urabona uyu mwana sindi busohoke ngo ndondere iki nawe noronka ndi bumusigarane ubu antuka n'umuhungu yahora amfasha ubu yaranyikase kuko yarazi uyu mwana akari wo mu muryango mugabo amaze kumenya yuko umwana atari no mu muryango ari umugenzi atari no dupfana ikintu nyenemo yaranyikase nawe nyene aravuga ati sinoguma ndagufasha kuko sifasha umuntu umwana si wo mu muryango wanyu si uwanyu wumva no bandanya ndagufasha gute gusa icyo nagusabye ushireko iki kiganiro kugira ab'iwabo babibone nimba bumva ko baba bafise umutima w'ikigongo bampa urupapuro rw'amavuko rw'umwana ndabe ko bongabaniriza bakamuvuza kuri leta Yes, abakunzi bakoresha umwanya media mumeze neza ndibaza ameze neza muherereye hose ndabashimira cyane ukuntu mutwitaho no kungene mba mushaka kumenya ukungene ibintu babiko biragenda ukungene mba mufuza kumenya gahunda z'ibikorwa zacu ngene ziba ziriko ziragenda apari yo kubahereza ibiganiro bibaryohera biryoshe bimeze neza n'ubundi buzima nyene turabujamo kuko uyu karuna mubona ngaha nuno mwana rese sijya mbere mubabonye mu maso yanyu ni kenshi mumaze kumubona induru nyinshi mwarazumvise eka aho bigeze karuna amaze imisi telefone ambwira ati ndasavye uze kwa muganga ndagwaje wa mwana aragwaye rero uno mwana kuri uno munsi nuvuga neza yuko ari mitende kuko ku majambo karuna yagerageje kutubwira turumva neza yuko ari mitende nico mpamvu mubona ariko aragerageza gukina avuga yego karonisa umwana amaze igihe kingana ikagwaye amaze iminsi yagwaye umwana handi nakwandikiye message n'umwana yaragwaye handi tuvana hajya nyene handi umunsi umwe gusa umwana caragwara ndahangayika nyene ukuntu nomujana mu bitaro niho naciye ndakwandikira wewe kugira ufashe abantu b'iwabo n'uwo mukobwa wa Girente babone iyi interview kuko nabarondeye ndababura basi barabe ko bomana urupapuro rw'amavuko kubera urabona uyu mwana ukuntu ndiko ndamuvuza ku munsi ndatanga amahera kubera ata rupapuro rw'amavuko afise naragerageje ko noronka urupapuro rw'amavuko biranka rero niyo mpamvu ushaka ko yampigira ab'iwabo bagirane nkaraba ukuntu bompa basi urupapuro rw'amavuko ndamuvuza Karo uyu mwana si uwawe ni umwana w'umukobwa uvuga yuko ari nk'umugenzi wawe uyu mwana naho urakugora cyane mu gihe utari nyina kuko umwana urazi ni nyina mu gihe utari nyina naho urakugora cyane nko kurira canke ari zihora umuhoza gute
gukoresha umwanya n'ibintu bisanzwe nk'ubu naremeye ndagurisha telefone nasi nakurondeye kuri telefone ikawe kwanjye naremeye ndagurisha telefone nari mfise kugira ndabe ko umwana basi nomugurira amata kugira iby'ingwara bica bitamo kurira n'ibintu bisanzwe umubyeyi asa n'ubundi niba umwana arize ndamuhendahenda nyine agahora nta kundi numva n'abandi bigira ego uratubwiye neza yuko uriko urasaba yuko twoshira ku ikiganiro kubera abiwabo babibone barungike n'impapuro z'amavuko uno munsi uriko umuvuza gute uno mwana koresha umwanya ubu n'amahera nari mfise yameranye simbona ico ndi muvuze ko bisaje cyo niyo mpamvu nagumye ndakwandikira nawe waragize amakosa narakwandikiye ndakurondera uzi ko telefone ariyo ntira niyo ntira abantu nyene ngaha tugwariye hamwe kugenda bako woza basi ugakora ico kiganiro kuko ubu no kurya birangora cyane kandi urabona uyu mwana sindi busohoke ngo ndondere iki nawe noronka ndi bumusigarane ubu antuka n'umuhungu yahora amfasha ubu yaranyikase kuko yarazi uyu mwana akari wo mu muryango mugabo amaze kumenya yuko umwana atari no mu muryango ari umugenzi atari no dupfana ikintu nyenemo yaranyikase nawe nyene aravuga ati sinoguma ndagufasha kuko sifasha umuntu umwana si wo mu muryango wanyu si uwanyu wumva no bandanya ndagufasha gute gusa icyo nagusabye ushireke iki kiganiro kugira abiwabo babibone nimba bumva ko baba bafise umutima w'ikigongo bampa urupapuro rw'amavuko rw'umwana ndabe ko bongabaniriza bakamuvuza kuri leta ndabona imiti hirya nino imiti ijya serumu ni yakangahe kuri uno mwana iyo serumu kuva mu gitondo ni serumu ya kabiri kubera yari yaraye Karo urumva neza yuko uri mu kibazo gikomeye cyane kuri uno mwana ariko arakugora uri kuragorwa burya nora wiyumvira kumureka kuko ubona umenga ariko arakugora biko birakugora cyane mu gihe wowe wenyene n'uburyo buri ko buragorera agakaro kumutanye ukamuheba kuvuga ati reka ndamwihoze na karese uwanje koresha umwanya ibyo sinigenda byibaza kuko mu kumutora nawe wari uhari kandi warabonye ingene nashakishije ubwenda mutora donc ariko naho hoba ikibazo kingana gute umwana ndashobora kumwitangira jewe nkapfuma ngira ikibazo umugabo umwana akabaho ameze neza nyina gute kugeza ubu ntimurasubira kuyaragana nyina canke kubonana ikana nakijya gicu c'umugore umuntu sinzi ko aranamenya ko umwana agwaye sinzi ko yoza no kumuraba kuko mubaza ko yaba ni ibintu nyene bitari kigongwe donc naramutaye basi ego naho yoza kumfasha mugabo akaza kuraba umwana aragwaye kandi urabona burya umwana atari kumwe na nyina arabura amahoro ego nariyemeje kumutora mugabo nta kundi uko azomera kose narakubwiye nzeye inyuma ye abariko arababara kubera aragwaye infection mu maraso Kari cyane urumva neza yuko bigoye cyane none Karo iki ahari mu bitaro uriha buri munsi ndakirira buri munsi n'imiti ndetse nkayigura ntubona ko nanayiguze n'ubu narose iyo ngura mu gatondo mama yavuze ati nk'uko nawe wakuze ni nk'uko n'uwo mwana yokura arandungikira uduhera dukenya ndamugurira umwana imiti watubwiye ko umuhungu mwahora mukundanye yaguhevye kubera uyo mwana none umuhungu mwari mukundanye kumbure hari ivyo yagufasha wemeye ko aguheba canke uzoja kumusaba ikigombwira ati wa mwana namuretse tubandanye koresha umwanya wako nobwira umwana nopfuma mpeba uwo muhungu kuko ndagukunda nkakwankira umwana ego nawe atari umwana we wanje asa nk'umwana we wanje kuko donc naho noba mvuga ati je nta mwana afise mugabo kuba namutoye ibintu umugisha kuri jewe mugabo nta kundi gusa nakubwiye ikimbabaje cane niki bufasha basi bakampa urupapuro rw'amavuko nkaza ndamuvuza kumukurikirana n'ibintu bisanzwe
nimba bataramwandikisha nawe urumva ni ingorane zindi zitayemo umva nanarushe cyane gusa nawe noba narushe sinorohangwaho nota umwana n'icokunda nzokora ibishoboka byose azokura nzomubwiza ati ikibazo cyo gufungura urafungura barakugemurira bigenda gute gufungura koresha umwanya ikibazo sifise si cyo gufungura ikibazo ufise n'ic'umwana iyi miti yose iyi ni imiti yiki ubu ni ubwiki imiti bacisha mu mitsi yayo ego konzi bacu jewe kweri ndabona umengo kabisa nta kindi novuga kwera atari ukumusengera gusa no kubasaba namwe mudusengere umusengere bigende neza umwana akire yoroheje murabe ko umwana haguma arira aguma uko ndibaza no kuryama mu ijoro ho uraronka gahengwe gakara aryama gato urumva nawe yavyutse nanjye bica bisanzwe no kuva mu ijoro sindaryama aya n'amagorwa kabisa aya n'amagorwa kwera ndibaza uriko murabona ingene bimeze iki ni ikibazo rero reka dusozere ikiganiro ariko tusabe yuko ubu butumwa bwoshikira abene abiwabo n'umwana abiwabo n'umukobwa cyangwa urya mukobwa nyene Débora agashika akaraba umwana kuko ibi n'ingorane ko inda warayitwaye ukavyara umwana ntiyokunana rega tubashimire cyane mwe mwabanye natwe turabakunda cyane bye bye.